dufise amabarabara meza bituma abakora urudandazwa n'abiyunguruza bibazimba. Iyo rero ibyo warimye canke ibyo wahinguye ubishikanye ku isoko utevye kubera inzira zakugoye zinyerera, ushikana ibidandazwa vyawe abandi bamaze kugurisha bagutanze isoko. Twifuza gukora ku buryo ibikoresho vya leta bibi ibikoresho vy'iteka, inyubakwa canke ibiro vya leta haba ahantu hiteka. Gutunganya uburaro, isi murabona ntiyaguka, ngo Imana yaraduhaye ubwenge nk'abantu. Isi itaguka kandi umuntu ashobora kurima mu kirere, mugabo umuntu ashobora kuba mu kirere. Iri jambo nibaza ko mworifata neza kuko rirakomeye. Umuntu ntashobora kurima mu kirere, mugabo umuntu ashobora kuba mu kirere. Rero nta kuntu twogira igihushane tukaza kuba aho tworimye kandi mu kirere tudashobora kurimirayo.